Muy buenos días, un mwaramutse saludo a todos los que están hasho conectados a través de kubihuje satélite natwe bose Amazonas, biciye kuri el satellite satélite Amazonas, Utelsat 8 satellite Utelsat de los 8 diferentes países bo mu bihugu y también bitandukanye los que estarán ndetse leyendo y n'abazosoma escuchando bakongera estas bakumviriza palabras de saludo iri jambo en ry'intasho esta ocasión de hoy muri domingo kano kanya 7 uyu de munsi diciembre de w'Imana este indugwa año ikigarama no mu mwaka wa 2025. 2025 Pueden tomar asiento si están murashobora en pie, gufata por ibyiciro favor. byanyu En mwino estos minsi días Dios nos ha Imana estado dando yamye igendera duha mucha amajambo palabra, menshi la ariyo cual fue prometido yasezeranijwe en las mu Sagradas byanditswe byera Escrituras y en los no mu mensajes butumwa del bwa Revera Reverendo William William Branham Branham y del n'ubwa Dr. Dr. William William Soto, Soto ko que en mu una nkema gran nini carpa Karpa catedral Cathedrale bajo mu un bukozi ministerio ko estaría Imana Dios izoba iriko trayendo irazana una inyigisho enseñanza la arizo cual está ziri contenida en esos muri ino 7 mituragaro truenos ndwi que en el yo libro mu del gitabo cy'ibyaciro Apocalipsis Yohana están siendo iriko mostrados irerekanwa por biciye medio de ese muri urya mumarayika fuerte, w'inkomezi ariwe desciende amanuka con un afise agatabo librito mu kuboko en su kwiwe mano para kugira ngo entregárselo agahereze a un umuntu y que ese hombre se coma kandi uwo muntu ese libro agaheza akarya y ico gitabo profetice agahanura sobre muchos pueblos, ivy'amahanga menshi naciones y lenguas. ibihugu n'indimi O nyinshi sea que kuvuga viene a ko darle esa aje comisión aha ico gikorwa a ese instrumento, a ese profeta. aha ico para gikorwa ico toda la gikoresho raza humana. umuvugishwa Mire, kubw'ibiremwa abantu byose rabe dice en el capítulo 10 haravuga del mu libro gice del c'icumi vi igitabo descender del cy'ibyeshuri cielo Yohana ángel fuerte envuelto ati en una mbona nube, umumarayika wundi w'inkomezi con el amanuka arco ava mu iris sobre ijuru su cabeza. yambaye igicu no mu Su mutwe yari rostro era yambaye como el umunywi sol, w'amazi y sus pies como mu maso columnas hiwe de hasa fuego. n'izuba amaguru Tenía en yiwe su asa mano n'inkingi z'umuriro un librito abierto, yari afise mu minwe y puso agatabo su pie derecho kazenguruye sobre el mar, y ashinga su ikirenge pie cy'iburyo ku izquierdo kiyaga sobre la tierra, ic'ibumoso y clamó a agishinga gran imusozi voz como asemera rugido. n'ijwi rirenga Y cuando nk'uko hubo intambwe clamado, yivuga 7 truenos asemereye emitieron sus imituragaro voces. ndwi ituragara amajwi Cuando yayo los 7 truenos hubieron kandi emitido sus imituragaro voces, ndwi yo iba a imaze escribir. kuvuga Pero nari oí una kugira voz del cielo nandike que me decía, numva ijwi rivuye mu "Sella las ijuru cosas que los rimbarira 7 truenos han ritimatanisha dicho, y shara no las udome ko escribas". ikimenyetso ivyo Y el imituragaro ángel que ndwi vio ivuze pie sobre el mar y sobre ntuvyandike la tierra, levantó su umumarayika mano al nabonye cielo ahagaze y ku juró kiyaga por el que n'imusozi vive por los amanika siglos de los ukuboko siglos, kw'iburyo que creó agutunga el mu cielo y las ijuru cosas que están en arahira él, ibaho y ibihe la tierra y bitazoshira las yaremye cosas que ijuru están en n'ibirimwo ella, y el n'isi mar y n'ibirimwo las cosas que están en n'ikiyaga él, que el tiempo n'ibirimwo no sería más. ati O sea, el tiempo, ntibigitevye él escribe allí, kuvuga de redención, igihe yavyanditse ngaho igihe sino que los días de c'ubucunguzi la voz del séptimo ariko mu ángel, minsi y'ijwi cuando ry'umumarayika comience a w'indwi tocar la trompeta, ahazoba el agira misterio avuze de Dios se inzamba consumará, niho ibanga como él lo ry'Imana anunció a sus rizoba siervos, los profetas. La riheraherejwe voz que oí del nk'uko cielo yabariye habló abasavyi bayo otra ubutumwa vez bwiza conmigo y dijo, nibo "Ve y bavugishwa toma nayo el librito ryajwe que está numvise abierto en la mano rivuye del mu ángel ijuru nongera que está kuryumva en pie rimbwira sobre el mar riti y sobre la tierra". genda wabire igitabo kizinguruye Y kiri fui al mu kuboko ángel, k'umumarayika diciéndole ahagaze que ku me kiyaga diese el n'umusozi librito. njaho Y uwo él me mumarayika ari dijo, ndamubwira "Toma kumpa ako y gatabo cómelo, y te arambarira ati amargará el nda vientre, pero en ugatsonsomere tu boca será dulce karakururira como la mu miel". nda ariko mu kanwa Entonces karagusosera tomé el librito de la nk'ubuki mano del ángel nabira y ako lo comí. gatabo ngakura mu Y era kuboko dulce en mi k'umumarayika boca como la ndagatsonsomera miel, mu kanwa pero cuando kansosera lo hube comido, nk'ubuki maze amargó mi kukarya vientre. mu Y nda él me hacika dijo, umururazi "Es barambarira necesario que profetices bati ukwiye otra vez kuzosubira sobre kuvugishwa muchos iby'amoko pueblos, menshi naciones, n'amahanga menshi lenguas n'indimi y reinos". nyinshi n'abami benshi Ese título de propiedad es iki el libro gitabo de la gihesha vida del uburenganzira Cordero, donde ni están igitabo cy'ubugingo escritos los c'umwagazi nombres w'intama de los ahanditswe escogidos de amazina Dios. y'abatoranijwe Recuerden que n'Imana también está la rero otra mwibuke sección ko byongeye de los hariho nombres n'ikindi escritos gipande en el libro de la vida, c'amazina yanditswe mu que es la gitabo otra sección c'ubugingo del libro de la vida del arico ari ikindi Cordero, gipande en c'igitabo donde c'ubugingo los c'umwagazi nombres w'intama pueden ser aho borrados. amazina Los que están ashobora escritos en la gufutwa sección del libro de la vida del abanditswe Cordero, mu gipande c'igitabo esos c'ubugingo c'umwagazi no pueden w'intama ser borrados. Ahora abo miren, ntibashobora gufutwa en el mensaje murabe del libro que un hombre se comió, ubutumwa igitabo umuntu ahí nos yariye dice, aha por aratubwira eso es que encontramos nico que gituma luego que el tubona ángel fuerte le dio el ko libro nyuma y'uko marayika para que se lo w'inkomezi comiese, yari amaze luego kumuha de igitabo eso kugira ngo usted akirye deja de ver al hanyuma ángel yaho fuerte. wuca ureka kubona ¿Dónde marayika se metió? w'inkomezi ¿Para dónde mbega yagiye cogió? hehe Él mbega se yaciye metió aja he dentro de aquel que se we comió yagiye el libro. imbere y'urya Él yariye entonces igitabo toma yari ese instrumento yamugiyemo imbere para que a we rero través yaca de ese afata ico instrumento gikoresho él kugira ngo biciye muri ico manifestarse. gikoresho
yigaragaze kugira ngo biciye muri ico gikoresho yigaragaze. No murabe ngo ni hehe hari uwo mumarayika w'inkomezi, mpwemu yera, murabe akorera muri iyo ntumwa ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri, bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, n'ubwa Mose mu ncuro ya kabiri. Aho niho hari marayika w'inkomezi. Kandi mwibuke ko aho muri 2010 yavuze n'ubu kuza kwa marayika w'inkomezi ntikurashitswa, ntikuraba, kuvuga ngo ntaramanuka marayika w'inkomezi. Yavuze ngo kandi wenye nibwo yaravuze ngo n'ubu kuza kwa kabiri kwa Kristo ntikuraba, kuko kugeza ico gihe yarari mu kibanza cyo kutuvuganira, niko yavuze ngaho. Nuko rero kugeza ico gihe uwo mumarayika w'inkomezi ntiyari bwinjira imbere ngo aje mu gikoresho mu mubiri w'inyama. Ariko hamaze gusozerwa ibihengo by'ishengero, hagasozerwa marabe namwe ikiringo c'ubuntu, nyuma yaho muri uko gusobekerana kw'ibiringo hatereza kugaragara uwo mumarayika w'inkomezi, kugira ngo kw'isi haheze hatangazwe, havugwe yuko igihe kitazobaho kundi. Niwe ashiraho iherezo ku bwami bw'abanyamahanga, iherezo kuri ubu bwami, agaheza akimika ubwami bwa Mesiya. Kandi niwe yashize iherezo ku kiringo c'ubuntu, kandi acatanguza, acayugurura ikiringo c'ubwami, kuko niwe afise imfunguruzo, niwe afise imfunguruzo kugira ngo yugare ntagire uwugurura, yugurure ntagire uwugara. Rero murabe wabandanya avuga ngo nuko rero ubukozi bwo yari igitabo no kugaragara kwa marayika w'inkomezi. Nuko rero marayika w'inkomezi biciye muri uwo yari igitabo amenyekanisha amabanga yanyegejwe uhereye ku bizitarashirwaho imfatiro, amenyekanisha ibanga rikomeye cyane ryatumye haba agacerere mu ijuru hafi igihimba cy'isaha. Turashobora rero kubona igitabo cyari kiri mu ijuru, igitabo c'ibanga. Turashobora kubona ikibanza aho ico gitabo kizoshikira. Turabibona ngaho mu byanditswe, ikibanza cerekanwe kw'ico gitabo kizoshikira ni mu kanwa no mu nda umuvugishwa wa nyuma, kugira ngo azane ku nshuro ya nyuma ubuvugishwa bwa nyuma, ubutumwa bwa nyuma bw'Imana. Ico nico gihe gikomeye cyane kurusha ibindi bihe byose. Kubera iki arico gihe gikomeye cyane kurusha ibindi bihe byose? No kubera ko ari gihe aho hagaruka igitabo gihesha uburenganzira mu biremwa abantu, kugira ngo habe izuka hamwe no guhindura. Harakenewe igitabo gihesha uburenganzira hagati mu biremwa abantu, bitari uko bishobora kuba. Kubw'ibyo rero Imana mu nteguro yayo muri kino gihe ca nyuma iriko irashitsa ijambo ryayo yuko yobaye irikira tugarura mu buryo bw'impuhwe habwa no mu buryo bugaragara abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Kandi ivyo bituma bishobokeshwa n'igitabo gihesha uburenganzira. Igitabo gihesha uburenganzira gitereza kuba kiri ku isi, si mw'ijuru. Ni ku isi niho gitereza kuba kiri. Imana nayo mwa kino gihe yarashikije iyo nteguro, uwo mugambi, ubwo buvugishwa, kandi ubu turiko turabibona n'amaso yacu bwite. Twariko turaraba ahari urya mu marayika w'inkomezi. Urya mu marayika w'inkomezi ari muri uko kugaragara. Ni ukuvuga ko uwo marayika w'inkomezi muri iyo ntumwa ni ukugaragara kwiwe aho mwa kino gihe ca nyuma, ariko arazana ko kwimugwa, ukwizera ko kunyakurwa. Ni ubukozi bwo kugaragara kwa marayika w'inkomezi, ubukozi bwo kugaragara kwa marayika w'inkomezi. Imana ibahezagire barinde, kandi uyu munsi ese Imana yosuka imigisha myinshi byongeye biciye mu ijambo iriza kuzanwa, kandi itwungura ubwenge duhishurira ibyanditswe, kugira ngo tubandanye dutahura ijambo ryayo. Kandi umwami atwungura gutahura, kandi ese amajambo menshi yo kwambara umubiri mu mitima yacu, dukure
dukure cyane mu bintu byose aza kuduha kuri uyu munsi, naho naha saa moya aha muri Matamoros arizo ari saa 3 so mu gatondo hariya muri Puerto Rico. Imana ibahezagire barinde, mubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana. Twariko turaraba ubukozi bwo kugaragara kwa marayika w'inkomezi, ubukozi bwo kugaragara kwa marayika w'inkomezi. Imana ibahezagire barinde mwese.